Boje icyambere na mbere novuga nuko kwanza ubwa mbere na mbere nareke kuyitirira iyi indirimbo yiwanje kuko ndamaze kuronka ama message menshi bantu bamubwira ati na fresh courage warakoze bien indirimbo ni bien akababwira merci ntabaho umuco siko ko cumengo ni indirimbo yiwiwe kandi ari indirimbo yiwanje donc je novuga kandi siryo rya mbere kumwe bwari kindi imana itangitajya unyishimikije ku nkingi unkurisha nk'umujya kuri stage ukanuka witwaje ngo nukuri umutware ndirimbo zanje urafata kugira ngo uzoziririmbire wagwa shaka kumenya neza kubera iki waje uziye muri cover z'indirimbo ya Double J ndetse n'iya Sadbi. Yes, hello bakunzi banda TV umeze neza aho muri hose jendi good and fresh kabisa nko mubibona mizuka ni mizuka kabisa ndameze fresh. So Elma Love Marimo ndabaramukije muri hose ndababwira ati ndabakunda cyane. So uno munsi mfise uwundi mutumire ameze neza umutumire adasanzwe ndetse asanzwe ariko aravugisha benshi muri +257 yaje mu ishusho girindi ritandukanye n'iryo twaye tumenyereye abandi bariko barazamo. Ego nawe suwundi ni DIVIN waje yitiri bamwitiranya na Double J canke Sadbi bivana nuko uje umwumva kwijwi giwe ariko mu baravuga ati ntabwo ari Double J ntabwo ari Sadbi uyu ni DIVIN ubwiwe ku gatwe kiwe ariko reka mbanze kwanza ndamuramutse ndamuhe akanya nawe yidondore. DIVIN ndabaramukije cyane. ndabaramukije meze neza tumeze neza je nitwa DIVIN. Umwidondoro wanje je nshaka kuri wewe mbona ijwi ryawe tugira ngo abantu bamenye wo turi kumwe fresh. Nibyo mushaka gusa Of course. Yeah. ushaka kwigira Double tutari kumwe nawe ntawe tuzuja udufata nk'abajya wibagira ko twe dushira impano imbere wagwa Ego DIVIN nizere neza yuko umeze neza kugira ngo tutangure iganiro turi fresh kabisa muzuka ndakomeye bro fresh. Ego DIVIN kubutamuzi neza nuwahehe yatanga umuziki gari bo DIVIN kutamuzi n'umunyagitega aho natanguriye umuziki naho bo abari kera kuko ntabwo ukiciga muri primaire urabikora tu byagipiga piga nyine vy'abana nuko bitanguye unyewe irupiga piga yene bya kitoto ya kitoto lakini bikakuye ariko sinari nzi yuko bizogera. Ego utumise kuri umunyagitega twaje kumva ko na Double J ari umunyagitega musanzwe mugomba gusijwi kaje mvuge ko mugomba gusa ariko kuri je numvirije ntimusa neza hariho personality yiwawe ndetse na personality ya Double J ni ibintu bibiri bitandukanye ko uri kuravyumviriza utabihezemo ubwenge neza wakumva ko ari amajwi asa ukashomba ati bose n'abanyagitega twumva neza yuko menga hari mwaramenyanye kera ukamwigana cyane bifaye no kunumva akora travail ziwe bo je sinibaza ko no mwigana ivyo nivyo abantu bakunda kuvuga ariko tu umuntu none nta muntu we barakubwira ko musa mu maso oya gusa visage vyo nibisanzwe muko nijwi moshe birashobora gusa abantu barakunda kubimbaza ariko nibaza yuko atari ivyo. Ego ariko amakuru ndonka nuko hirya no hino n'indirimbo wakoze Double J yagumye yitirirwa cyane Double J sivyo ndakeka neza ko ico kintu vyitiriwe kubera ko musijwe wewe waracumvise washakiriye gute boje icyambere na mbere novuga nuko kwanza ubwa mbere na mbere nareke kuyitirira iyi indirimbo yiwanje kuko ndamaze kuronka ama message menshi bantu bamubwira ati na fresh courage warakoze bien indirimbo ni bien akababwira merci ntabaho umuco siko ko cumengo ni indirimbo yiwiwe kandi ari indirimbo yiwanje donc je novuga kandi siryo rya mbere siko rya mbere wanashaka mugo urumva barayesiba yitire umva barayimwitirira abantu barayimwitirira nawe akavuga ati ego akavyemeza nko kumengo ni gwiwe man urumva hagiye kwaduka icuka kibi hagati ya DIVIN na Double J nababaho umuco babwire ko atari indirimbo atari gwiwe ibintu bigende neza kuko indirimbo ni yanje nk'umuririmbyi mugenza uramaze kumubona kamubwira ati my brother ibintu yuko akora sivyo ureka gumushima abantu bakurondera bavuga yuko indirimbo ari gwawe atari gwawe fresh uramaze kumurondoka ukakimwiganira mbona naramwandikiye ariko message ntayo yasomye bisigura ko iyo badafise nimero yawe cyane navyo nzi kuko na jewe no muntu yarazimpaye izo nimero ziwe Kweli kutakoze utavuze kiganda mu telefone direct ko ndazi ko abarimvye benshi kwishura message usanga bigomba ngo apere yararana yitaba oya je nabonye bitari ngongwa tu gusa kuko ndabivuze kuri televiziyo biramushikira kandi ndibaza yuko
azokwikebuka. Ego turizeze ko azokwikebuka ariko reka nce mbaze neza apari ivyo bintu vyashitse wari usanzwe ufitana imigendanire na Double J. Oya usivye ko ari umunyagitega nanje nka umunyagitega nta kindi kabisa. Ego ihangiro rya Davin muziki wiwe nirihe canke target ya Davin muziki we nirihe mu gihe sanzwe nzi ko yamaze igihe kirekire muri waka atarasohorwa ngo amenyekane. Bo kintu cyambere no banza kubwira nibaza ko ikintu cyose kigenda ku mwanya kuko bavuga ngo yihuse vyari biho sawa. Kuvuga yuko rero nubwo namaze igihe kirekire hari ukuntu baba bagitegura umuntu. Eske kuba naramaze igihe kirekire ubu nkabanje ubona ari hevyiza. Boya kuba waje fresh ariko nshashaka kumenya neza kubera iki waje uziye muri cover z'indirimbo ya Double J ndetse n'iya Sadbi. Boje nibaza yuko ntari nk'ababandi bafata bagasubiramo indirimbo zo hanze amakova kugira binjirireko kandi dufisa abarimvyi mu Burundi none babikora neza. Bakora neza sana kubera ikinoza gusubiramo indirimbo za bariya kandi dufisa abo ngaha bakora neza. None wumva ko ari twenyene twitesha agaciro. Je naravye ndavuga ati boys indirimbo ndabona yuko zifise inguvu kandi zinaryoshe ntiziryoshe none ziraryoshe ariko abantu bacha bibaza ati kubera kutasubiyemo ya Kidumu utasubiyemo ya Estanisha nk'iyandi wasubiyemo zabagira abantu bavuga ko mufisi ijwi risa. Boje nibaza yuko mu gusubiramo indirimbo ntaravye ivyo naravye indirimbo gusa sinaravye abaririmbyi ndavye abaririmbyi ho na Fizo naramusubiyemo ntavyo wabonye narabiboye sa nta case dani ndamusubiramo je naravye indirimbo ziryoshe mu gihugu cy'u Burundi zifise inkomezi ndavuga ati bo je hako ninjirira kuri ziriya zahariye muri cya gihugu reka je nkubite mashup yo ngahanyene abaririmbyi biwacu nyene bo ngahanyene ongo hama ibintu biragenda neza. Ego umaze gukora izo cover zirasohoka abantu barazakira sivyo wagiye kuronka gute ama message yaje gute wakiriwe gute abonye ko abantu bari bagushashaye mu buryo bungana gute? Bo ni ibintu vyagenze neza cyane nabona yuko abantu babishimye barambye ati peti yangu kuhaje atariko twumva musangijwe naka nabwo ati sivyo kuko urumva ko nabandi nabasubiyemo sinasubiyemo bajya bonyine mwibaza bo baramukuraje hama mu nyuma rero mbona gusohora Double J kuko ige niyo nashaka kwinshira ku mugaragaro kwanza kuko kintu cyose ni strategy je no musi ndashakaze cyane kuyijwe Double J nawe nyina kiza bawe ko yigana Sadbi sivyo mugabo no musuru umvirije Double J urumva itandukano yagiwe na Sadbi wewe nawe witeze kuzokora ryari kuburyo umuntu ashobora kumva yuko DIVIN na Double J ari abantu babiri batandukanye. Boje nibaza yuko umuntu adashobora guhinduka je uko ndi nuko nyene ivyo bavuga ngo asijwe naka none ubu ko batabivuga kubera ko wumva hariho changement peut-être yaba amarabona ati biratandukanye changement wumvirije genda amahoro hamwe na kwiti wokumva yuko Double J aririmba ijwi. Boje nibaza yuko wangu umuntu wese hajya umuntu wese ariko arumviriza yumviriza ashaka kumviriza nyina kana tabice ubu none we ntuvuze yuko hariho difference hagati ya je nawe none mu gihe hari difference nakubwiye umuntu wese yumviriza ashaka kumviriza bazobitahura bukebu. Ego wena akesi mwatoranye gute gushika no munsi mufitaniye umubano umeze gute mubanye neza canke bimeze gute? Boje nibaza ko ari ibintu birebire ariko mu ncamake novuga yuko je igitega kwanza fete igitega nari nse umuntu amanaging yitwa Fresnel ndanamushimira bo niwe rero yavuganye na akesi nawe avuga ati bo nta kibazo mupeti muzane ibintu bica byenduko. Akesi yarambwiye ati ni Landry yabahuje ariko nawe aramwiye ko ari uwo mujama yaguje nawe urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye twemera iki tureka iki? Bo Landry kuba yaraduhuje donc je ubwa mbere namanutse Bujumbura akora indirimbo na MT Kadafi siko bo turakora ikiganiro na MT Kadafi turakora n'indirimbo irahe siko bo hama rero acha vuga ati Landry bo muzoze muri waka kunuku boss arakeneye kubabona siko muze munadutemberere iki dukore n'ikindi kiganiro turakora ikiganiro aho nyine doje gukora ikiganiro je umuntu yarasanzwe managing aciye avugana na Kesi bo je wanashima yagera abimbwira modoka tuduze ndavuga ati ni bien rero urabicukora gushika nisa rero byo baza baravugana bimwe ntavyo nzi ariko je nabonye nshikayo tu arambwiye ati peti yangu kuya ivi na ivi ibintu birabandanya.
bisigura neza yuko hagati yawe we na Landry nta biyago byo kugira ati ni connecte kwa kesi nini vigeze biha oya ujya yari deja ari umumenyesha makuru wiwe kwaru mu gihe na cyane twakumenye kubera ikiganiro wakoranye na Landry ikiganiro baramenya umuntu abateka tumukurikirana tumenye wari we turumva impano office ego Landry ikintu wo muvuga ko niki inyuma yo gukora kiganiro Landry no muvuga nk'umutananirwa nyene tu kuko kweri ebana ingabirano naho ibiri harayizana pe ariko sinovuga ko ari we yanzanye je umuntu yanzanye Bujumbura ubwa mbere na mbere ni Kadafi turakora indirimbo kubw'ukora indirimbo gusa bisanzwe hama Case Dan navuga ati uyu je ntegezwa kumufata cavuga ati ingabirano bonda subira Gitega Case cavuga ati rero ingabirano reka ndayikora Gitega ndayizane Bujumbura ukuntu Akesa gufashe uno munsi ukuntu muri kumurakorana mu bikorwa office icizere ikihe kuri we no muri kazuza ku muziki wawe boje nibaza ntayenze ndaja kure ko ari umuntu azi ivyo ariko arakora kuko nta kintu akora ngo nikimenyekana urabizi ico nico kintu ca mbere iyo umaze gukora ikintu kikamenyekana ibindi byose birizana amahera iki nibaza yuko turetse nico n'umuntu vraiment abona kure ego ibintu vyo byinshi benshi bakuna vuga ko biba birimo base biba birimo iki twarabonye base akorera ba Berry Chris ama base ba Star Love hama turumva ati eske ntibazava muzana na DIVIN muri base kugira ngo amenyekane gusumba nivyashaka gushira muri base uzoyakira canke uri muri babari badakunda ama base none wabibwiwe niki ko ari base je twakoranye ikiganiro ejo nuko ko yarabimbwiye ati strategies nakoresheje twagiye mu mabezo y'abantu bamenye iki niki nca nimva ati rese nawe ntibazova bakuza muri iyo strategy ya base kugira ngo ugene mu mugumwe nawo wabandi boje nibaza yuko base ikogwa bikenewe bitakenewe naho kayiheba kandi ukaraba na base ugiriye ariyo siko ariko kuri uno mwanya je nta base ndiko ndagira umuntu arashobora kwava iyo kwimvira ati peut-être kugira base kuri Double J uko peut-être izo bintu bitoya bitahari ukati abantu bamutelefona canke iki ukuri ko bari ukuhe cyo bitwemeza yuko abo bantu bamurondera bakavuga ati indirimbo ni kwawe kwa telefone iri kuri charge yabitari kuri charge nakwereka none ntiyaka tuyirete basi tusobe bisaje je simora nkunda gukura ku telefone iri ku muriro kuko deja ni bibura bizi nawe deja irazimije ariko wowe tugaheza ikiganiro cyuzanda kwereka yes bakuzi banda TV muri maneza ko turi kumwe na DIVIN umwe mu bantu basanzwe bakora imiziki yabo neza ndetse wumvise impano yiwe ari good kabisa so DIVIN je ndashaka umpe akapera ka Double J indirimbo urayikunda sana sana fashe nk'umuja kumwe bwari kindi imana itangitajya unyishimikije ku nkingi unkurisha nk'umujya kuri stage ukantuka witwaje ngo nukuri umutware ndirimbo zanje urafata kugira ngo uzoziririmbire wagwana guys ndibaza mwamu neza ko ni Double J ibereye ngane turi kumwe kabisa reka tuvuge ivyo bumva kuko nimbone navyo bakwaremera no munsi novuga ko utari nka Double J bo nkubita amabuye wese yemera ivyo ashaka kwemera nyene kandi umuntu wese atabura ivyo yashatse gutahura nyene siko basi kugira ngo bumve ko utanukaye na Double J sivyo uwofasha gatoye tukarimba akanoko kwa Double J umusi nanje yari ayo yambo uwo musi nanje ninamushika nzobimusaba sivyo akantu gatoye umusi yarimze akantu kiwanje naje nzokaririmba bakoze bandati wewe areka adukwepa muri umfa kugira ngo twemeze abakurikirana yuko ryatandukanye tuko turavuga ko ryo bari hari no bigira abantu baca bavuga ati voilà ujavuga ati bwa ndero vya minde twibaza nivyo katari ivyo niyo mpamvu ntabikunda bana no gutiya ko yuko citadene we dushishize kwasi gatoyi deseconde ushakiye gapro ko ari nyinshi ntazi ni nyinshi utazi nani iyo mpene na wapira nzoduka shasha mbwira basi genda mahoro ko jindi buku bwa mbere kinawe tugikundana umbwira ko nduwa mbere kurukundo rwanje zuruzirikana nibaza ko bikwiye ko navyibagiye guys je ndabuze nishe subizabo
wallahi ndabuze cyo subizamo David oya Jicho nicho nari nanse wangu kandi sinzosubira kweli. Oya ahubwo iki ni ikintu kiguha ingufu kandi kikwereka yuko n'abakurikira bazotezwa kumviriza Davin ahinduka gute uko twamumenye biriko bigenda gute gushika no munsi. Rero ni guca intege ngo bituma wumvikana no ijwi none ko niga nigi wawe nozorihindu. Ni bisanzwe kuko ijwi ry'umuntu riba ijwi ry'umuntu kandi ivyo bibaza ndakubaza ikibazo kimwe. We kera wahora wumviza Dobe na Medi. Sana kandi bose barasa amajwi ntamenya kumutandukanya. None ninde yagenda kubwira uwundi ngo wewe ngo murasijwi na naka ntivyari ivyo mwese yabasijwi giwiwe. Ngo rumara ko nawe wari ufyumva ati aba bantu bo barasa amajwi. Vyumva ariko navuga ati niko bari nubona hari kirahinduka. Kandi rumara nta numwe vyigeze bigwa nabi nawe rero ntibikugwe nabi ngo nivyo nanse. Sije biriko biragwa nabi abafana nibo biriko biragwa nabi abafana biwiwe muri abafana biwanje no bavuga ati washa peti yangu cyane ego hari igitego no munsi bagufata gute uko wamanutse babona ko umenga uri wa muhina sana mugo aho ugeze no munsi bakubona hirya no hino uvugwa ku bintu bitandukanye. Ngo je nibaza ko babona ko ari terambere ku ntara yabo ku ntara yacu kuko intara yacu ni abarastamani kabisa intara yacu irafise tala ariko kuba hariko harazi icuka kitari ciza hagati ya Davin and Double J abafana bahari amuhanza babata batipe aho kugenda kugufatana munda kugira ngo bateze imbere ntara y'Igitega bagiye gucana je sinibaza ko ari gucanamwe ahubwo n'abantu baducanishamo hano bacari babacari cyangwa gute mu gihe bobo erigabo nivya nta munsi numwe turabwirana nabi usivye akantu kabaye naho nyene ndishobora kumubwira nabi kirazira ko mvuga nabi umuntu je kuko akuvuga nabi ojya nabi. Ego imbere ko turangiza ikiganiro Davin ibikorwa bivyiwe bihekanije gusohoka ryari amasanamu tuzomana kwisanamu cyane mu gihe tuzi ko Double J yasohotse ari audio yonyene. Bo je nibaza yuko Double J atari kwinda gukorerwa video mashup narabona rifise video nyene yayo nyene kandi igira kwi bo nibaza yuko ndafise ni gikorwa muri studio pour no matori indiriye video urindire video indirimbo isoka na video kuko indirimbo hajya ni video mugo urumva video ntira planningwa gukorwa bo bariko barabipanga banjejwe ko barapanga hirya no hino akarere kuko audio twaraje kuyikora nareje kuririmba audio asigaye ro video kugira ngo ibintu bisoke bimeze neza cyane akajama ko gusozera ikiganiro washikiriza abakunzi b'umuziki nduni ndetse n'abakunzi b'umuziki wawe naka. Boje nibaza yuko akajembo kanyuma no bashimira kwanza ubwa mbere na mbere kuko indirimbo yanje yararose views ntari nizeye cyo ni cyambere barakoze kunshigikira icya kabiri nkavuga ati mu mitima yabo yiwabo bampa ikibanza cy'umuririmbyi akomeye nawe nzogerageza gukora uko nshoboye kugira ndabereke ho ndagikwiriye cyane ariko kandi ntibasubire kukitiranya na Double J ntibasubire bro nawe wumva ari byo man asi fresh so bakozi ba TV yari Davin twari kumwe mu kiganiro cyacu cy'uno munsi nongera ndabashimira kuba mwadutije akaya mugadukurikirana mu gati vyiwa y'umwarimu sasa rero mwarimu ndabwiye tije ndakunda sana ibandi bamezagire cyane.